twakoze turi kumwe n'ishyirahamwe ryasageje hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Igikorwa naco cari ico gushyiraho kwerekana amategeko n'amabwirizwa agenga abarwayi n'abakozi bo kwa muganga. Ico rero turagikonguruka cane ko carabonetse. Ubundi mu Burundi twahora twisunga ya mategeko mpuzamakungu Uburundi buba bwarateyeko umukono, ariko ubu turafise ayiwacu agenga Uburundi. Umukuru w'igihugu c'Uburundi ari kumwe n'abo bafashanya n'umushikiranganji wa mbere, umushikiranganji w'amagara y'abantu, baraheza baremeza ayo mategeko. Ico gitabo kigenga cerekana neza ingene abaganga bategerezwa kwitwara. Rero muti ineza yaco ni ikihe? Nuko uno munsi umurwayi atarafise aho aja kwitura, atarafise nkumbure ingene aza kuvuga ati narenganijwe. Uno munsi hariho amategeko ategeka abaganga n'abakozi bo kwa muganga ko bategerezwa kwigenza kugira ngo bashobore kurangura neza umwuga wabo wo kuvura. Mu gihe rero batigenjeje uko bategerezwa kwigenza, ico gitabo harimwo uruhande rw'ico gitabo mu kigabane ca nyuma, ikiri ca nyuma kivuga ibihano mu gihe hari umuganga atigenjeje uko ategerezwa kwigenza. Rero nk'iyo n'intsinzi kw'ishirahamwe ABBDM rivuga riti umuntu avugwe mu gateka kiwe, ariko mu gihe atavuye mu gateka kiwe, mu gihe hagize icononekara kijanye n'amagara yiwe eka n'ibindi vyose, ashobore kubisubiza. Niyo aba ari amagara yiwe yononye, uwabikoze abihanirwe. Rero iyo ni intambwe kw'ishirahamwe ABBDM eka no ku barundi bose twashitseko kugira ngo nkumbure akanovera mu buvuzi kiyongere. Urugamba turacari rurerure kuko haracariho vyinshi vyo gukosora. Akarorero nako mutanze, aho usanga nkumbure twese turabarundi, abahivuza benshi n'abarundi, ugasanga ibintu biriko birakoreka ururimi mvamahanga. Ico naco ni ikintu nkumbure tugiye kwihutira tukeburane n'ababijejwe kugira ngo, kuko twababwiye ko muri ya mategeko hariho kubwirwa neza. Mu gihe uriko uravurwa, ko umuganga ategerezwa kukubwira neza mu rurimi wumva ibijanye n'amagara yawe, ibijanye n'uko yakuvura. Urumva rero biragoye kumva aho dushika kwa muganga bakerekana ibicapo vy'ibihakorerwa, ugasanga biri mu rurimi umurwayi atumva. Ivyo nkumbure bizogenda bikosorwa, tuzogenda tuvugana n'abo bijejwe kugira ngo bizokosorwa. Mu bimaze kuranguka kuva aho dutanguye gutera akamo ababijejwe, si birya vy'ifishi vyonyene, hariho n'ibindi. Ku barwayi bagize accident, kuko iyo ugize accident ntuba witeguye, ubona bigushikira, accident ikagushikira. Kera baja kwa muganga bakagenda kuguteranwa ku makosiyo, ubanza uriha amahera aya n'aya kugira ngo tukwakire. Ariko ubu harabaye itegeko rivuga yuko umuntu kwa muganga iyo yagize accident baca bamwakira, bakarindira nyuma y'amasaha 48 kugira ngo babe baramuvura, babe baramuha vyankenerwa kugira ngo nawe nkumbure ari kumwe n'umuryango wiwe babe baritunganya. Rero ubu turiko turaraba ibitagenda neza. Twababwiye yuko hariho umugwi turi kumwe n'ayandi mashirahamwe nka Croix Rouge, nk'amashirahamwe y'amamituwariste, turiko turaraba ikitagenda neza
mu gihe tubibonye turacumvikana ko tukaraba ko ari ico tukagitohoza ntituhave twagwa na nyabahuru tuhave tuvuga ibitari vyo. Nico gituma turi kumwe n'amashirahamwe atatu tumaze kubona yuko ico kintu kitagenda neza turaheza turatugenda tugakebura tukababwira twara nk'uwo muntu canke ivyo bitaro canke aho hantu tukababwira nyabona ariko kitagenda neza. Rero n'ivyo vyo gukosora vyose kugira ngo umuntu abwirwe mu rurimi rwiwe yumva kuvugwa, kuko batakuvuye mu rurimi rwawe wumva ntibashobora kuba bakuvuye, kuko burya umuntu umurwayi niwe wa mbere, niwe nyene ingwara kandi niwe afise ububasha ku mubiri wiwe kubijanye n'amagara yiwe. Murakoze. Kw'isi yose ubu turiko tugenda mu ntumbero yuko umuntu wese ashikira ubuvuzi bwiza bukaba buvuga ubuvuzi bukozwe nk'uko ubuhinga bwo kuvura bisaba. Ubuvuzi bwiza ni ubuvuzi butavuna umurwayi bijanye no kuriha. Ubuvuzi bwiza ni ubuvuzi butuma umuntu akize yumva koko yasubiranye ubuzima. Aha rero bigaca bisigura yuko hakorwa ibintu bitari bike. Bisaba yuko mu mavuriro baba bafise ibikoresho bikwiye, bigasaba ko baba bafise abakozi bakwiye, bigasaba ko baba bafise imiti ikwiye, eka koko bagashobora gutanga ubuvuzi bwiza. Ariko kumbure henshi siko bimeze no ngaha iwacu, haracari ikibazo c'ibikoresho, haracari ikibazo c'abavuzi, haracari ikibazo c'imiti. Ivyo si ibintu tuvuga dushikuza, ngira ngo abaja kwa muganga ivyo vyose barabibona kandi twebwe turi muri ico gisata dukorana n'abenegihugu turavyumva turabibona. Nubwo tugerageza gufasha nko mu mavuriro dusanzwe dukorana, turafasha ibishoboka, ariko usanga aha na hariya hari kiri agahazi. Ubuvuzi kugira rero abantu bashikira ubuvuzi bwiza bose, bisaba yuko baba bafise n'uburyo bwo kuriha ivyo kwa muganga, uburyo bw'amafaranga. Ibintu vyo kwa muganga birazimvye, umuntu rero agiye kuvyihanga wenyene aca asanga bimugoye, kumbure ntashobore no kuronka bwa buvuzi bwiza yipfuza. Arico gituma turiko twafashije igihugu kugira ngo abenegihugu bashobore kuja hamwe mu mashirahamwe yo kuvuzanya, gutyo bashira uburyo buke bafise, ariko uwurwaye ashobore gushikira bwa buvuzi bwiza. Nayo mashirahamwe yo kuvuzanya mwavuze ama mutuelle de santé. Uno munsi rero kubijanye n'ama mutuelle de santé, ubu ku makomine 119 amashirahamwe yo kuvuzanya ari mu makomine 109. Mu ndinganizo nshasha ho bizoba bigeze ku bice 100%. Nta komine izoba idafise ishirahamwe ryo kuvuzanya. Bisigura yuko abenegihugu uno munsi bashatse kuja hamwe n'abandi bamaze gutangura ayo mashirahamwe, biroroshe yuko mu Burundi bwose abantu baja muri ayo mashirahamwe. Akarusho kayo rero nuko bafasha kwivuza batavunitse, batanga intererano ibayabaye ihuye n'uburyo bafise, ariko bagiye kwa muganga bakabaha ivyo bakeneye vyose kugira ngo basubirane amagara yabo. Ngaha rero bica bijana n'ico twokwita agateka, uburenganzira umuntu wese afise bwo gushikira ubuvuzi. Ariko iyo adafise uburyo bica bimugora kubushikira.
nukuvuga ko ka gateka kiwe kaba gahungabanye. Amashirahamwe no yo kuvuzanya arafasha cane kugira ngo agateka k'abagwayi korohere gatera imbere, koroherezwe mu gihe agwaye agashobora gushikira ubuvuzi bwiwe neza. Ico twabwira nuko ayo mashirahamwe amaze igihe kirekire akorera mu Burundi. Mu mpera z'umwaka uheze niho twahimbaza imyaka 25 amashirahamwe agiyeho. Nubwo abantu rero bakiri bake, abayagiyemo bayavamo bayagumamwo. Ubu turafise abantu bamaze y'imyaka 25, abandi bamaze y'imyaka 10, abandi bamaze y'imyaka mikenyi, bivana n'igihe umwe wese yinjiriye n'igihe ishirahamwe riba ryaratanguriye. Ico nashaka kuvuga nuko n'amashirahamwe uno munsi ahagaze neza, yifashe neza, arongowe neza, kandi afasha abenegihugu batari bake. Mu bijanye rero n'ibi vyo kuvuga yuko agateka k'abagwayi gakwiye kubahirizwa, amashirahamwe yo kuvuzanya arafasha rwose yuko agateka k'umugwayi, agateka k'umuntu yagwaye ko gushikira ubuvuzi ashobora kubushikira bitamuvunye, kuko aba yaritegekanirije kazoza mu vy'amagara yabo. Hanyuma ikindi twavuga nuko ayo mashirahamwe yo kuvuzanya arariha neza amavuriro. Uno munsi amavuriro ntiyidoga yuko yoba aheraniwe n'ayo mashirahamwe yo kuvuzanya, kuko baba barabiteguye neza, baritunganije kugira ngo umuntu yagwaye ivuriro rimuvure, hanyuma naryo baririhe bidatevye kugira ngo rishobore gusubira guhiga imiti, guhemba abakozi, kurondera ibikoresho kugira ngo amagara y'abenegihugu abandanye aba neza. Ego turabandanya kino kiganiro tumaze twibutsa gutatanganya yuko ari ikiganiro catunganijwe n'ishirahamwe ADDM